Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'Inama Nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Nyeniteka, umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri ubu buruhuko barimwo bugomba burangire, abashingamateka ntibigeze bicara, ahubwo kabaye akaryo keza kuri bo ko kugendera abenegihugu babatoye, indongozi zabo zibagiye imbere nazo bakazifatirako akarorero. Kuva kw'igenekerezo rya 21 gushika ku rya 28 Munyonyo umwaka wa 2020, umukuru w'Inama Nshingamateka Nyeniteka Daniel Ndabirabe yariko aragendera intara ya Karusi, akaba yarakoranije imirwi itandukanye mu manama, aho yabaha impanuro n'intumbero z'ingene bokora bakiteza imbere, gutyo umufuko wose ukaronka amafaranga nk'uko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yabisavye. Muri urwo rugendo kabaye mbere n'akaryo keza kuri Nyeniteka ko gusanga abenegihugu ku kivi, abatera intege mu bikorwa vy'iterambere. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Nk'uko twari duhejeje kubibamenyesha, mu ngendo yarimwo mu ntara ya Karusi, Nyeniteka Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka yarakoranije imirwi itandukanye mu manama. Akaba yarakoranije abarongoye abandi guhera ku mutumba mu ntara yose ya Karusi, mu nama yabaye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 25 Munyonyo uyu mwaka. Bakaba baganiriye ahanini ku bijanye n'ubutunzi, indero, amashengero hamwe n'ivyo bajejwe. Aho nyene muri komine ya Buhiga, abandi Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yakoranije n'abarongoye amakoperative sangwe yo ku mitumba yose 145 igize intara ya Karusi. Nabo nyene bakaba barabiye hamwe aho bagejeje ikivi, ingene bariko barakoresha ya ngurane y'imiliyoni 10 leta yabaronsa, hamwe n'ingene bokora kugira biteze imbere. Ikibonekeje ngaho mu makoperative sangwe h'Ikarusi nuko n'igihe leta itari bwatange za miliyoni 10, bobo baraja hamwe bagakotiza kugira ngo barangure imigambi mu makoperative yabo. Bakamenyesha ko bari ku kivi kandi n'inyungu ziriko ziraboneka, naho zitaraduga ngo zibe nyinshi cyane bimwe biboneka. Muri izo nama Nyeniteka Daniel Ndabirabe yaragiye arabereka ubutunzi Imana yabahaye mu ntara, abasaba kubukoresha neza. Akaba yabasabye guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi mu gushira amatongo hamwe, bakarimira hamwe, bongere bijukire kurima ibiterwa njabukamazi kugira babashe kuronka amafaranga. Mwebwe ico tubasaba, mwebwe muri sangwe ndandi makoperative kumbura ari hano yaserukiwe hano, nuko ico ni cyumve gishasha ngiye kuba. Hari ibikorwa mwebwe muravye ku mutumba wiwanyu, mugashobora gusanga ko ivyo bikorwa mwoshaka gukora mutobishobora, camuja hamwe n'iyindi sangwe muzi abo mubona mwokorana ku gikorwa mushobora kumvikana kinini, muje hamwe mukora ivyo bita amafetiere, gushira hamwe amasangwe kugira ngo mwihe inguvu nyinshi, kugira ngo mushobore gukora ibikorwa vyinshi ahantu hanini. Nk'abari mu burimyi muce muri ahantu hanini cyane, numvise muvuga ngo hegitari zitatu, mushobore kurimira kuri hegitari na 40-50. Kandi muri Karusi aho hantu haracaboneka, nimurindira yuko abantu bagwirirana. Namwebwe nimwicaye mukarindira rero yuko isi yose muyikwiragiza uruvyaro, iyo migambi mwimwe nizo bigikunda. Ubu ni igihe muje hamwe mwigishanye, murabe abayoboye babafashe. Noneho nimba muri mu burimyi, dufate nk'amasangwe 3 ari mu burimyi ahereranye hafi na hafi, muce muja hamwe. Noneho muce mwumvikana
nimba mwahora muri mahegitari 10 muri sangwe imwe mugwijiye gatatu amasangwe 3 muce muri amahegitari 30 gutyo umwimbu cugwira cyane kandi mu mwanya mutoyi. Ubu intumbero iri kwiratangwa banyakuba mwese muri hano mu byumve, intumbero iri kwiratangwa nuko abantu bishoboye, abagwiza tunga bishoboye bagiye kuzomenyeshwa. Rero twatanguye kugira ngo baze barima ahantu hanini, baze barima ahantu hanini, ariko aho hantu hanini bazorima baharima ibintu pour l'exportation. Mwabyumvise? Donc nukuvuga nk'umuntu ashobora kuvuga ati je ndashobora kurima nka hectare 50, uyo ntazorime ibiharage, oya acarima y'ibintu byo kuexporta hanze birahari. Izi za macadamia, izi za nakardia ziriko ziraza, hariho nibindi bariko baratangura Bujumbura. Ibyo byose ni ibintu dushaka. Hariho amasaka, hariho amasaka y'ubundi bwoko ariko araza, kandi brasserie, zijya brasserie zirakoresha ayo masaka, zirayakoresha cyane. Ibyo byose ni bikorwa, ni ibintu abantu bashobora gukoramwo ibikorwa. Noneho kwirirwa tuza kuvana hanze amafu yo gukoresha inzoga, kubera iki twebwe nyene tutovyirimira hano? Kubera ikiga yemwe hano muri Karusi? Rero navuze yuko Imana yabahaye ayo matongo, muyakorereko, muyavyaze koko umwimbu utomoye, umwimbu uzoshobora gutuma igihugu cinjiza amadevize, igihugu ifaranga ry'igihugu riduga, kubera ko umwimbu uzoba uri kwiyongera. Mwebwe muri za samba, ibyo ndiko ndavuga ni mwebwe cyane cyane ndiko ndabibabwira. Bewe ntubandanye uraba tujya tugori uri kurarima, sangwe bandanya murimo ibigori, bandanya murimo ibiharage, murimo umuceri, kuko murimira ahantu hakiri hato hato. Ariko wewe nimba ushaka kurima kugira ngo uzoshorere hanze winjiza amadevize, ni muje hamwe n'abandi, je hamwe n'abandi, sangwe 2 cyangwa 3 eka na 4, kugira ngo noneho muce muronka karere kanini murimamwo, muce muri mu bintu byo gushora hanze. None jewe naje naho ndi umuntu muto, nakarorero ndabaha, kumbure sindi muto mu babanga njejwe, ariko mu butunzi ndi muto y'icari. Mugabo ubu ndahejeje kurima umurima w'hegitari 10, kandi nawuteyemwo macadamia. Inyuma y'imyaka 3 n'inusu ncamba umuzungu na jewe, inyuma y'imyaka 3 n'inusu nca ndabaha akazi bamwe. None namwe mwebwe Imana ibahe, mwirengagize, mufisisi murashoboye kuja hamwe, murafise ababari imbere babarongoye, cyubwenge, ni mu cyubwenge. Ikindi yagarutseko ni kijanye n'indero y'abana, aho yasabye ko bo kwitaho indero ku mitumba no ku bucimbiri, hakaba udukomite two gukurikirana indero kandi batange ya ndero yo kuziko. Nyeniteka, umukuru w'Inama Nshingamateka, yaragirishije inama kandi abarongoye amashengero yemewe n'amategeko mu Ntara ya Karusi. Iyo nama ikaba yabereye muri komine ya Bugenyuzi. Amaze gushima ingene amashengero agira uruhara runini mu iterambere ry'igihugu, Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yaciye agaruka ku ngorane zimaze iminsi zibonekeza mu mashengero amwe, aho bashamirana bapfa uburongozi n'amaronko. Ati birateye isoni kubona abarundi twashize Imana imbere, ariko bamwe mu bajejwe imitima y'abarundi akaba aribo birirwa barahubisha bene gihugu. Bishoboka gute yuko twebwe abantu bihebeye Imana,
abantu murongoye imitima y'abandi bishoboka gute? N'Imana twashize muri constitution bishoboka gute ko mwogaruka akarimwe musubiranamwo? Bishoboka gute mukabura n'ingene mwoshobora kwitandukanya ubwanyu? Mwebwe mugeraho ijambo ry'Imana muri kwega mwibarabara, muri kwega mu vyondo, murizana muri politike kugira ngo abanyepolitike twebwe abari twe tubaha inyishu. Murumva ivyo bintu mukora mwebwe? Aha mwibaza ko bizogenda gute kuri mwebwe? Cyane cyane mwebwe muyoboye abandi. Urya mu Kristo mutoyi we nta kibazo afise. We araza mu madini akaza gusenga. Mwikiriziya hehe we azana umutima gusa ukugira ngo asenge Imana yiwe. Ariko mwebwe muyoboye abandi mukaba ari mwe mufise ibiharuro bidashoboka, ibiharuro byo guteranya abandi, ibiharuro byo gukumira abandi, musangiye idini. Wewe munyedini ahuraza imbere ya constitution y'igihugu, imbere y'ibwirizwa shingiro ry'igihugu, rihagaze ku Mana. Wowe wumvura iki? Ico mutazi rimwe na rimwe, ico mwibagira nuko twebwe abanyepolitike mutuzaniye ibibazo byanyu byo kurongora imitima y'abantu, muba muhushije. None mushango tubagire gute? Muba muhushije. Ico tubona niki? Ito tubona mu gihe twebwe abanyepolitike aho kugira ngo ibibazo byanyu mu bihereza hagati yanyu, nukuvuga ko muri mwebwe Satani yarabinjiyemo kabisa. Mu byanga mubikunda Satani yarabinjiyemo. Ariyo mpamvu mwebwe ubwanyu, kuko Satani ni kwikora, ndikwemera kutora inyishu kiretse inyishu ishaka. Twebwe mu gihugu tuvuga tuti twubakire ku Mana. Imana iri hano, Imana iri hano mu Burundi. None namwe mwebwe abarongoye abandi mu madini atandukanye, nimwe muri ko muratabagurana, nimwe muri ko murarabana nabi, nimwe muri ko murakumirana. Bivuge biti ibintu by'Imana mwabihinduye bya politike, kuko zijya mpari twumva izi mpari baturungiye mu matelefone. Umwe wese ati mfasha, ati ndungikira abancungira umutekano, ati bashaka none we amazina bakazosha atehe ngaba nukuri iyo ni Satani iriko iravuga yonyene. Ugaca wumva bamwe ngo umushikiranganje w'intwaro y'igihugu ngo navuge ngo ariko ngo arahengamye, ngo ahengamiye kuri abagize gute n'ibikiri. Iyo ni Satani, kuko mwebwe sico mujejwe. Mwebwe mujejwe kunga imitima y'abantu. None ibyo bindi muza mwebwe gukritika kuvuga ngo umushikiranganje ahengamiye hariya, mubufitiye ubuhe burenganzira? Wewe ufise ubuhe burenganzira bw'uko wobwira umupastori mugenzi wawe ngo umukumbire ngo we ngo ntakwiye ngo kuba mu idini? Wewe ufise uburenganzira ki kugira ngo urukane umupastori mugenzi wawe? Ati abanyepolitike nibadutorera inyishu. Aha nibyo ibindi ko ndababwiye niko byanditse. None abasomera bimwe abanyepolitike badutorera inyishu. Abanyepolitike batorera inyishu mu bintu byo kurongora imitima y'abantu.
none ntimwumva ko mwataye umurongo koko? Jewe ndabibabwiye uko nyene kugira mwegere abo bakuru banyu mu madini mubabwire. Umunyepolitike aguha inyishu politike, none sivyo? Nibyo mushaka none? None namwe vyabagoye ku buryo muza kurondera inyishu zitari. Nimwikebukeye, Imana ntirabaheba, kuko Imana irazi ko umuntu wese ashoboye guhinduka kandi ishoboye kumuhindura. Mwebwe nimusenga Imana ibamanukemwo, mpemu yera bamanukemwo kabisa, abahindura batransforme, kuko natwe turi hanze tubibonesha amaso biradutera isoni. Nimucemera ko Imana yaturemye mu ishusho yayo pe, ku buryo uno munsi wowe uvuga uti wewe mu pastori we ntiwaremwe n'Imana, ati wende kure tigenda hanze ku cicumi nturabeko aho mwihendera nuko kijya cicumi, yaba wowe ukirondera yaba n'uryo ushaka ngo ntagikoreko, mwese nta burenganzira mufise ku cicumi, kuko icicumi ni itunganya ibikorwa by'Imana. Mwebwe muze gupfa icicumi, si iki wawe si iciwe, ariko mpaka ngo umusohore mu idini ko ico cicumi. Ukirondera n'abandi bantu muje hamwe kujya mugira imigwi imeze nk'iya Boko Haram mu idini, none mweho muhigane mugire gute? None ibyo bintu nibikigaye. Jewe ndabivuze nkoresheje n'amajambo akomeye, ndazi ko bamwe bababaza, nagiye warambabaje cyane. Muri urwo rugendo yarimwo mu ntara ya Karusi, kabaye n'akaryo kuri Nyeniteka, umukuru w'Inama Nshingamateka, ko kwifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, yongera batera intege. Akaba yarifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Gihogazi mu bikorwa vy'ibanze byo kwagura ishure ya Gasongati. Akaba yarashinze ibuye rya mbere ryo kubaka ibirasi 6 vyongera ku vyari bihari kuri iryo shure risanzwe rifashwa n'ishengero ry'abagenzi. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarateye intege kandi abenegihugu bo muri komine ya Gitaramuka mu bikorwa byo guca imikobeko ku mutumba wa Ruhata, kugira ngo bakingire isi ndimwa, bongere bakingire kandi nibarabara Gitega Muyinga. Nungaho nyene Nyeniteka akaba yarabahaye impanuro singene bo kwiteza imbere bakoresheje ingabire Imana yabahaye mu ntara yabo. Mwebwe murahiriwe cyane. Jewe ndavye nk'aha hantu duhagaze, duhejeje gukora ibikorwa rusange, ni mu Bunyovu, ariko ivu rihari. Ubona ko nta kintu na kimwe utotera hano ngo nikihamere, byose byohamera. Muce mwibaza ko hari n'ahandi nk'aha henshi cyane muri komine Gitaramuka. Mwebwe muratunze, Imana yarabahezagiye. Ahubwo icyo nobasaba, muze musenge cyane kugira ngo ibi bintu Imana yabashikanye ko ntibisubira inyuma. Muri urwo rugendo kabaye n'akaryo kuri Nyeniteka ko kugendera imirima ya kijambere y'abenegihugu, aho yagendeye umwaba ungana n'ihegitari 124 ukaba uteye umuceri w'abenegihugu bashize imirima hamwe barimira hamwe n'amakoperative. Umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yarashimye uwo murima, akaba yarasabye ko bokoresha utumashini two gupompa amazi kugira tugabanye amazi menshi yibonekeza muri uwo mwonga aje kuvomera ku misozi. Aho nyene i Karusi
Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 27 Munyonyo uyu mwaka, umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yarashikirije icese Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka itongo ringana na hegitari 100 riri muri komine ya Buhiga, koperative Sokodepane ihurikiyemwo abashingamateka n'abakozi bakuru bo mu Nama Nshingamateka igiye gukoreramwo umugambi ujanye n'uburimyi n'ubworozi. Umushikiranganji Deogide Rurema akabashima iyo ngendo y'Inama Nshingamateka yo gushigikira leta mvyeyi leta nkozi mu kugwiza umwimbu no gutanga akarorero keza. Shaka kuvuga yuko koko mu Nama Nshingamateka mwahinduye ingendo y'imiboneka. Icambere ducaruka twari tuzi yuko umushingamateka atowe abasezeranye n'abenegihugu bamutoye uko yashava iyo bamutoreye agaca yimanukira Bujumbura agasubirayo kumbura ikiringo cyo kuserukira abenegihugu caheze. Ariko mwebwe murabona yuko naho bavuze ko mugiye mu karuhuko daca mwigira muhira ngo mwirikwe wicaye, ahubwo muca mugenda akakaruhuko mukabyazamwo umusaruro mukirwa mu benegihugu kugira ngo abanyakarusi sinokurirwa ndabivuga mu maranye iminsi barabona yuko iki kitari ikintu cari gisanzwe, babakomera amashi cyane. Ikindi wamenga Inama Nshingamateka barukuza kugenzura gusa ivyo leta iriko irakora, babereka kumenga nta ntambwe batera, ariko kubona mwafashe iya mbere mukavuga muti reka ahubwo natwe tuze gushigikira leta, tuze gushigikira abenegihugu, tubanze tuje mu makoperative nk'uko leta y'Amerika irabimenyesha abenegihugu, irahimiriza abenegihugu. Iki ni ikintu kidasanzwe tutari tumenyereye. Iyo koperative yari kuba koperative yo kudandaza kugira ngo ntibibavune. Mugabo urabona ko mwahisemo kwiba koperative yo kuza gusahiriza umwimbu, bimwe twama twavuze ngo umuntu w'umwenegihugu uronke icyo ufungura, hanyuma n'umufuko w'umwenegihugu uronke amahera. Nibi rero ni bimwe byo guhindura ingendo, muje kwereka koko abenegihugu ko umwuga wo kurima atari uguhamba amaguru, cyangwa bimwe bamavuga ngo umuntu akize ntakiri wabo gusa mugabo acakira n'isuka, siko bamayivuga akayeba. Ariko ubu muri leta namwe murabona ko muje kubitwereka tugomba guha umwuga wo kurima iteka ugire akanovera gakwiye. Aha rero nko babivuze, abantu bagiriye kuharongera amahirwe n'abenegihugu, kuko twe muri leta abantu bagiye hamwe biratworohera kubakurikirana no kubaronsa bya nkenerwa kugira ngo baterere mu iterambere. Nayo Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe akaba yamenyesheje ko iyo koperative y'Inama Nshingamateka yahisemwo uburimyi n'ubworozi kuko aribwo buri imbere muri programme ya leta. Reka dushime abaduhaye itongo, dushime buramatari yavuze ati reka ndabereke iryo tongo aho riri. Yagize neza cyane, Imana yamukoresheje, itongo twaribonye. Ubu rero hasigaye ko tuvugana twebwe abana b'abana. Iryo tongo tugiye kuririma, ariko tugiye kuririma ngo havemo iki? Hari uwavuze ati ibintu by'ubucuruzi twebwe hano ntiducuruza, kuko nta gihugu na kimwe ku isi gikizwa n'ubucuruzi, natwe ntiducuruza. Hariho abantu nigeze kubona cyangwa nza mbona rimwe abantu barimo ibigazi nagiye Bujumbura barya nibo dushaka nk'abarya,
kuko barya no bateza imbere igihugu. Barya nibo bimbura bagatransforma cyangwa bagahingura bakadandaza ibindi bagafungura. Barya nibo batunga igihugu. Natwegereye ni muri iyo nzira twashaka ngo dufate akarorero k'abarimyi nyabo, k'abantu bimbura, apana abacuruzi. Kuko umucuruzi aragenda akarabuta ntayora hirya no hino akadutanga ko amafaranga makeyi, agacagaruka nawe akagufata nka zoba, akongera ko amahera makeyi, akakuzungurusha mu maso akugirira inatayite, akongera kunidurira dukeyi basi atitaha. Ivyo ntabyo dushaka, kuko ivyo ntibiteza imbere igihugu. Aha rero twebwe tugiye kurima harya tujyana icyo cyiyumvira cy'uko ni twebwe koko tugiye kugwiza umwimbu. Iyo muri leta bavuze bati dushaka ko umufuko wuzura, dushaka ko inda zacu zimererwa neza, ni ukubera umwimbu, si ukubera ubucuruzi. Abacuruzi bazogana n'abacuruzi, ariko abagenewe gutunga igihugu, abashoboye kugwiza umwimbu no kuduza ubutunzi bw'igihugu, ni twebwe turima. Aha rero turabahamagaye mwebwe Nshingamateka muri hano n'abashikiranganje, twumvise ko nabo nyene bariko baraza. Turime kuko igihugu ni twebwe gihagazeho. Nubwo tuvuga yuko abenegihugu aribo nguvu za mbere, nta gihinduka. Twebwe hatwumvikanye ko kubera kurima inguvu zizohagarara kuri uwo wese ashize imbere uburimyi. Nuko bimeze, muhaguruke rero. Akaba kandi yaciye agendera inyanja z'amafi ziri muri komine ya Bugenyuzi kugira ngo bahungurire ubwenge bongere bazoje kubwigisha mu zindi ntara. Aho nyene i Bugenyuzi, Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yaragendeye kandi ikibanza c'iratiro c'Ikanazi, aho hari ishirahamwe Beran Group ryahubatse ihoteli ry'akarorero kandi riteye igomwe ku bitandara vy'amabuye. Hakaba hubatswe mu buhinga bwa kijambere, ariko hasharijwe n'ibiranga imico kama y'u Burundi. Nyeniteka akaba yarashimye ico ciyumviro c'umugambi w'iterambere wa komine n'intara yose. Aha hakaba ari naho turangirije kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.